je keshi mu mpano sinkunda gushira amafaranga imbere abantu bacha biyumvira ngo burya nje kugira itanga ijya ndirimbo n'amafaranga menshi mugabo je narifise condition ntanga ko ndirimbo yiwanje utujede nibwo buzima bwanje bwose niryo zina ryanje abantu bose bamenye kutujede indirimbo rero nagenda yisabwa n'abantu benshi narayisabwe n'abanyarwanda bashaka kuyisubiramwo tunanirwa ku biciro hari abaririmbyi ngaha nyene ntashobora kuvuga abo ngaha mu Burundi nyene bansaba cyane gose bayisubiremwo nkabankira kuko insiguro yabimwe ati mugira mukinire ku buzima bw'iwanje nigiki cyonyemeza yuko ugira ikore hit izotuma nanjye subira kuduka kurenza hamwe naringeze tibirashaka kugorana nuko rero hariho condition nyinshi natanga wasanga beshi zibananira Adon Josan rero twahuriye muri studio muri Hope Talent bona yuko ijya studio Hope Talent yari gwanje twakorana na Robert Pro yari gwawe wigabe ko ya ona ko twatanguriye ku Mudiho record rero ya studio yiwanje ama kwa twakorana na Robert arasezera ko agiye gukorera ingozi cyangwa ati genda ibyuma byose cyanda vyimura tuvyimurira ingozi chadushira hirya Hope Talent tuyihindura twita Hope Talent mu turayizana ngahi Bujumbura twakora kwijaba ni naho twagize ona bajya ba Esanishi bose bari muri Lebo na Censhinga ndaciye nkora Lebo yiwanje shiramwe abastare bamwe mbona two kutekora ba upcoming ushizemo banje cyo gihe natanguje nyene abo mbona batagoye natanguje Estanish ntanguza na Edward Rondre w'ingozi haro nabandi uyu Estanish ni yari bwamenyekanye no kuvuga Estanish byose byatanguriye haje kuko Estanish namuronde namubwiye ati ubona guturetse ayo makaraoke yawe ukirimbira indirimbo ziwawe ndagerageza kuzandamwereka uko yobikora twicaye muri studio nkamureka turimbaza kuva nuko yanyohera ukuntu aririmba azi gucuraranga ndabuzana proposition gusaba ijya ndirimbo ya Satibi abantu barayikunda arasubira mu indirimbo ya Kidumu ari naho Kidumu aciye amukunda cyangwa ati umukobwa ndivuza ko twakorana turakora ijya ndirimbo bakoranye na Kidumu mbamwo igiye yatanguriye muri Hope Talent project uzokumva harimo na ntuze ya harimo na logo ya It's a Hope Talent no kuvuga twe twarakoze beat hama agenda afise beat hariya i Nairobi ya kuko ari yatanguwe na Best twarakora najya na Robert Pro Bega studio yanyira cyabaho canke muri make je umuntu nizera twakorana twatanguranye kuva vuga ati kuva nkiri hasi dukorana mu bya studio yari uwo Robert Pro arambye cyane Robert novuga ko nana yigeze kuririmba indirimbo yacu yarigeze kuya mbere kuri Hope Talent nyene igikorera ingoza ariko ya no kuvuga rero Robert ambye ati umuziki ngira ndabihebe nigire mu bindi navuze ati rondera abo tugurisha ivyuma babigure canke ugendura abahantu bibika tiko nanje nta wundi mu producer twasubira gukorana twosubira kumvikana nkuko we twumvikana Yes, 1 2 everybody, and my name is Radio. This is Loy TV Burundi. Yes, ni Mr. Radio ndakubwira ati I'm back again. Yes, nagautira mu ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV Burundi. Yes, kuri kamera uri kumena Oli King, mu cameraman abikora fresh sana. Ndamubwira ati big up sana, ni watuma aya image agushikira ameze fresh, amajwi ameze neza cyane, ni Oli nta wundi. Yes, we nawe rero twatembereye ahantu twagiye kuraba umuririmbyi novuga yuko afise byinshi ariko arakora, afise byinshi yakoze, ni byinshi shaka tuyaga no munsi niyo mpamvu nahisemo kumurondera, nahisemo kumusanga ahantu kure cyane hano yarari, ariko ninganye mu gisagara cya Bujumbura. Sasa papa reka tumwakire kuri micro ya Loy TV Burundi. Welcome papa. Asante sana. Ego napendeza sana. Asante. Safi. Kwanza ndamukiza abakuzi Loy TV. Gore umubanyi yacunyicisha utujede
gore w'umubanyi yacunyichisha utujede joro n'umutagana kutagira ngo unyere kutujede mama niwisubire kutujede twawe nituneranye n'umugenzi yo ntunkoreshe penalite sigaho imana yo mana ntunkoreshe penalite oh imana yo mana yese bakunzi ba Roy TV nkuko mwanyumvise ni NJ mtoto wa boda uvuze NJ gusa ntibavyumva beje NJ mtoto wa boda yes NJ utujede utagashize ko ngaho uba waguye swata numurivyi novuga yuko yakoze amateka menshi ndibaza umbise iyo ndirimbo utujede waba uri umurundi waba uri umunyarwanda waba uri muri Amerika iyo ndirimbo ndazi ko wayumvise cameraman iyo ndirimbo nayo wumvise wewe mani yaragukoreye umuti walahi bro dusubire mu guys twari kinyuma gato je ndibuka iyo ndirimbo muri generation yacu bro iyo ngoma kwanza big up sasa iyo ndirimbo kwanza kugira uyandike byagenze novuga nanje ubwanje niwe bavuga ati ni esprit nyene ziza z'umuntu bavuga ati reka compose indirimbo nanje ubwanje nkeza kuyikompoza namvuga ko ari indirimbo izokora hit kuvuga ko ari indirimbo natangwe gukompoza ya mbere nari nakompoje nje ko je natangwe gukompoza indirimbo muri 99 indirimbo rero natangure gukompoza ya mbere mvuga ati narakompoje nyene bavuga ati indirimbo ni nziza yari Sisilia mama si ngwaho ubona abana bararira ubona muhira abana bararira ni wewe bizeye naunda bagaburira Sisilia mama iyo ndirimbo Sisilia ariko sio natangwe sohora chankompoza ro ndivuga ati yacimpa morale kugira nsohora indirimbo narakompoza nkandika indirimbo nkabika indirimbo tujede nje kuyandika navuze ati mama indirimbo nanje ubwanje nje kuyandika naruvuze ati no nibi bivuye muri jewe sinavyumva cyane makuru aje gucasohora avuga ati niyo ndimo ntangurirako cyo ndayisohora niyo ndimo natanguriyeko ikijya hit abantu barayikunda cyane cyangwa kuraje kugwambana nyindi muziki sasa NJ utujede ndashaka tuyagi kwanza ku kahise kuko abaririmbyi benshi murakuze gutera imbere ariko hari abantu bavutse vuba babifuza kumenya kahise kanyu muri kariyeri yanyu cyangwa se mu muziki dusuye inyuma gato ya mbega NJ ni muntu ki papa NJ muri kahise navuga ko navukiye Ikobero mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 1987 navuka Kobero ni iri muri Butihinda komune Butihinda mu ntara ya Muyinga uyu munsi twaturi muri bo nyaje nibo oya utanyira ni muri Ngozi iwacu izoba ya bikiri bishateza kuducanye ano kuvuga rero hama mugwimo turahungira Tanzania cyane Tanzania primaire yose guheza narangije windwi muri Tanzania niga amashuri ya leta muri Tanzania hama canja kwiga secondaire muri Uganda aho bita Imasaka niho na hama ndangije secondaire hari byacanze gatoya ndabanza ndahagarika amashuri nza muri industrial music hari muri 2004 none ari imbijya ndirimbo utujede munyuma muri maze kuri indirimbo zitari zike utujede no man no life ariko razikoze video yazo muri 2006 2007 cyasubira ku ishure kandi caniga muri Nakasongora hirya gato yurenze Kampala muri Uganda nyene hama caniga n'umwaka umwe muri kaminuza ya Nkumba University iri kuri Entebbe Road uri kuraja Entebbe ubuze indirimbo no money no life ikiye nibuka ni indirimbo yakoreye na DOGO A $1,000,000 kijya gihe DOGO A yari kuri hit DOGO A yari kuri hit yako kijya gihe yari atwise bya atari kugira rero umuronke DOGO A byagenze yari umwana akunzwe cyane urazi yuko DOGO A n'umuririmbyi navuga yuko novuga niwe mu baririmbyi b'abarundi yagaragaye akiri mutoya akiri umwana mutoya buriya kijyagiye kugira umutore kuba atabizi cyari ego no kuvuga maze kurimbira jazz ya ndirimbo zanje hari umupatro yari bamwita Bosco yari patro wa La Pirogue niwe yarafise akabari kitwa La Pirogue hari akuri Tanganyika cyo habona hama
acaranyangaje nagira karaoke hajya yiwe nakora na se wa Dogo A n'abadogo A nyene hamwe na ntuze na orchestre yitwa Kiyago nibo twakorana mu bijanye na ntuze no kuririmba live band. Hama rero ico gihe Dogo A urumva yuko twakorana yararimba live vyacha biba rero vyoroshe kugira ngo dukorane indirimbo vyoroshe. Ariko rero mbega Dogo A yagiye Dogo A danje no ndababesha ariko ico numva gusa numva ngo ari muri Maroc nico numva. Ariko se wari nonye ya se wari none wari ngaho mu Buyenzi. Brother genda shaka kwanza tuyage ku muziki navuga yuko urumva yuko hari abaravuga yuko gutera imbere mu muziki cyangwa se muri entertainment usanga bikugora ariko wowe ugerageje kumva histoire yawe navuga yuko ntivyakugoye kugira uhitinge cyane mbega byo byavuye kuki warusa amafaranga menshi cyangwa cyari gikundiro novuga yuko ari amafaranga no ambeshe novuga ko ari gikundiro nuko ni bimwe byo kuvuga ati umuntu arakoze akora ikintu kimwe kigashikira mu mitima y'abantu benshi. Ono kwijya ndirimbo UTUJEDE abantu benshi barayikunze umva histoire naje nzanye yari shasha na style naje nzanye yari shasha batari bamenyere mu muziki w'u Burundi bituma rero umuziki ukundwa cyane ko wumvise UTUJEDE nkaca nkurikiza ziga za Sicilia zari style nivaniye muri Uganda. Warabaye muri Uganda yani nakubwiye ko ariyo nize imyaka hafi 10 yose niga muri Uganda. Style mu Buganda yari imeze kujyanye no kuvuga muri make Uganda barakunda maragaton bakakunda na mapuka. Ni kuvuga rero ico gihe je narakunda muri imvyi yitwa Chameleone. Cyose Chameleone mwico gihe je ntangura gukompoza indirimbo ziwanje nari muri music and drama. Ni kuvuga yari club iri ku ishuri wacu muri Uganda aho niga twakora ibintu bya music entertainment kujya kuryohera abantu gasohoka mu yandi mashure kujya kuririmba hirya no hino. Hama rero je ico aho nage kubona yuko mfise impano iga ndirimbo Mama Mia Chameleone yasohoye hari muri Mama Mia sinzo yuko yumva no kuvuga iya ndirimbo yasohoye Chameleone aba muri Kenya. Hama muri Uganda nabo ntibari bamuzi ntamenyereye cyane ko bavuga ati ni umunyabuganda mugabo yibera muri Kenya. Akisohora rero je aca dutembererwa na band imwe ya Masaka yakubita live bariko baravuza ku ishure twese twebana baryohewe je ndasaba nanje muvugiriza iya ndirimbo ya Chameleone ndayiririmba. Nta n'umunsi umwe nabwigire ndirimba live mugana naragiye kuri mic nda present iya ndirimbo ndayiririmba ko ramvugiriza navuye bampaye n'izina bacha bagita ngo ni Yanga Chameleone naritwariye muyo ntara ya Masaka nitwa Yanga Chameleone nibaramenya no hanze y'ishure performing indirimbo ya Chameleone kandi yari ikunzwe. Eko kuzagie tumezana wewe watoto wanane sasa umeniacha sema umechoka na mimi masikini. Chogero narifise nijwi narikira umwana narifise ijwi yo kwigana shaka kwigana umuntu haririmbo ko nyene umva wamenga nyine ni Chameleone ari kuri stage ugati uwo mujamani karatwitse kuvuga ndaturira kuri scene abantu baravuga ati abagande barankunda baravuga ati uyu muntu soronga na manager Chogese na manager na Rose ico gihe muri Kampala ko twari kwishuri twari abanyeshure ariko kwishuri nyene tu waciuba star na chimba star hama ntangura gutegura kwikorera indirimbo ziwanje nje muntu ze mu Burundi cyane ntangura kuza nkajya mu makreba no kukera abanyeshure bakina amateatre nje mu mateatre bantumiye abaririmbira indirimbo n'interpret indirimbo z'abandi aje ma playback ngabo abantu bakazabaruga ati bro urafise impano uririmba indirimbo ziwawe ariko nabwira abantu je nafise indirimbo ntibabibona buryo utarinze gukora naje gukora indirimbo imwe kwa Jeremy muri Menya Media Studio none akoze ndajya ndirimbo UTUJEDE ikijya hit nange changira kuraje gukora izindi. Mbega ntoro waza amateka ya Dogo A wavuze yuko sewe muzinanye mbega ntoro muwaza yuko Dogo A yazagora ko muziki cyangwa nyene yagiye burundu cyangwa nyene ba azogaruka. Urabona keshi y'ubuzima umuntu wese afashe ubuzima bwiwiwe aragira mutaba mukiyaga n'umuntu cyane ko naje nkumvise umuryango imuyinga Bujumbura ndayizamo gake mugayo tubonanye gusa kuko so Dogo A ndamufata nk'umuvyeyi kuko ico gihe arambere nk'umuvyeyi ko nayikira umwana nanje cyasanga ari karafasha Dogo A ashadufashiriza hamwe twese cyane mu bijanye na yigisha Dogo A gucuraranga akatwereka kundusha gukompoza indirimbo zikaryoha gusumvya no kuvuga ico gihe namufata nk'umuvyeyi cyo gituma n'ubu yo tubonanye turayaga bitari bike arambwira yuko
DOGO A wewe ari kwishura ariko arabandanya n'ivyigwa mugabo je ndavye ku mantuze ku ma réseaux sociaux ndabona ko DOGO A ari baririmbye akuze siriho nyinshi nibaze ko akiririmba n'ubu rero tugarutse ku ndirimbo ya UTUJEDE ni indirimbo navuga yuko yakorewe na remix kubera uburyohe bw'indirimbo cyangwa se kubera amajambo meza ari mu ndirimbo yise UTUJEDE ni indirimbo navuga yuko yakorewe remix ari kumwe na Kidiko Akili ari kumwe na Adon Josan mbega kiyagiye kugira aba cyagenze gute papa aragwaye agafu ngo keshi je keshi mu mpano se nkunda gushira amafaranga imbere abantu bacha biyumvira ngo burya nje kugira itanga ijya ndirimbo n'amafaranga menshi mugabo je narifise condition ntanga ko ndirimbo yiwanje UTUJEDE nibwo buzima bwanje bwose niryo zina ryanje abantu bose bamenye ko UTUJEDE indirimbo rero nagenda isabwa n'abantu benshi narayisabwe n'abanyarwanda bashaka kuyisubiramo tunanirwa ku biciro hari abaririmbyi ngaha nyene ntashobora kuvuga abo ngaha mu Burundi nyene bansaba cyane rwose bayisubiremo nkabankira kuko isiguro yabimwe ati mugira mukinire ku buzima bw'iwanje nigiki cyonyemeza yuko ugira ikore hit izotuma nanje subira kurenza hamwe naringeze tibirashaka kugorana nuko rero hari condition nyinshi natanga wasanga beshi zibananira Adon Josan rero twahuriye muri studio muri Hope Talent ona yuko ijya studio Hope Talent yari gwanje twakorana na Robert Pro ari gwawe wiga ko ona ko twatanguriye ku Mudiho Record ku Mudiho Record rero ya studio yiwanje ama twakorana na Robert arasezera ko agiye gukorera ingozi cyangwa ati genda ibyuma byose cyanda vyimura tuvyimurira ingozi cyo dushira hirya ro Hope Talent tuyihindura cyo twita Hope Talent cyo tuyimunyuma turayizana ngahi Bujumbura twakorera kwijabe naho twagize ona bajya ba Estanish bose bari muri Rebo na naciye nkora Rebo yiwanje shiramwe aba star bamwe mbona twakwita ko araba upcoming ushizemo batyo cyo gihe natanguje nyene abo mbona batagoye natanguje Estanish ntanguza na Edward Rondre w'ingozi haro nabandi uyu cyo gihe Estanish ni yari bwamenyekanisha no kuvuga Estanish byose byatanguriye haje kuko Estanish namuronde namubwiye ati bona guturetse ayo makaraoke yawe ukiririmbira indirimbo ziwawe ndagerageza kuzanda mwere kuko yo bikora twicaye muri studio nkamurika turimbaza kuva nuko yanyohera ukuntu aririmba azi gucuraranga ndabuzana proposition gusaba ijya ndirimbo ya Satibi abantu barayikunda arasubiramo indirimbo ya Kidumu ari naho Kidumu aciye amukunda cyangwa ati umukobwa ndivuza ko twakorana turakora ijya ndirimbo ya bakoranye na Kidumu umbamwo igiye yatanguriye muri Hope Talent project uzokumva harimo na ntuze harimo na logo ya It's a Hope Talent nukuvuga twe twarakoze beat hama agena afise beat hali ya Nairobi kuko ari yatanguwe na Best twarakora najya na Robert Pro bega studio yanyira cyabaho canke muri make je umuntu nizera twakorana twatanguranye kuva mvuga ati kuva nkiri hasi dukorana muri mu bya studio yari uwo Robert Pro arambwira cyane Robert nobwe ko naye nayigeze kuririmba indirimbo yacu yarigeze kubiya mbere kuri Hope Talent nyene igikorera ingoza ariko no kuvuga rero Robert ambwiye ati by'umuziki ngira ndabihebe nigire mu bindi navuze ati rondera abo tugurisha ivyuma babigure canke ugendura abahantu bibika tiko nanje ntawe ni producer twasubira gukorana twosubira kumvikana nkuko we twumvikana bega kigihe Robert ari nganye ne canke yaragiye Robert ari ngaha mu Burundi ari ngaha mbere Bujumbura sigara ariko ivyuma mwabigurishije ubu nta canke mwarabibitse ivyuma twaciye tubigurisha kuko Robert bari muri business yo kucuruza mu modoka nanje rurace mbana n'ibintu bya marketing ukora ibintu bya publicity utari kuranyumva mu muziki cyane nkora imiziki ndayikora mugabo usanga ari imiziki ya publicity kuko company nyinshi ngaha mu Burundi zikora mu Burundi batangwe kumenyera ko baranyitura ndabakorera indirimbo njye ndashaka utubwire Kiriku cyangwa se Adon Josan wababonye gute muri studio mbega nkuko bavuze ati ni wabagoye mbega wamubonye gute Adon Josan papa muri studio Kiriku Adon Josan amaze kubimbwira aje gusohora igihe aza gusohora igihe nimba yakoranye na Estanish muri studio aha muri Hope Talent ayo bakoranya cyakora niga anda kamesa hari ndibo zishika nka 5 yakoreye muri Hope Talent
niho haca binsaba ati ndifuza ko dusohorana umpege utujire mugabo abivugamo n'umenga n'ugufyinata sinavyitaho yarasubiye inyuma turavana nanje ndisubira mu buzima bw'iwanje urabona ko nasize yacihava mugabo nagiye kubona ndungikiye umuntu tuvugana ari hanze Adon Josan yari hanze andukira umuntu ari ngahi Bujumbura aransanga imuyinga turabigana nambwe ati hari umuntu ashaka indirimbo yawe ayisubiremwo ni naka kuva nuko yabigeze ko binsaba rero ndavuga ati wa muntu muntu yari seriye hamarosha ndaba n'ukuntu ariko arakora cyane umuziki kuko je mankeneye burya abantu bakora mu muziki mbonye umuntu ariko naho yaba ari umu underground ariko arakora ndamwiruka inyuma cyane ndabe ko twodoza impano yiwe Adon Josan rero ndavuga ati nta kibazo ariko kuma condition ya mbere je natanga ku ndirimbo zanje zananira abastare benshi kugira bakora irya ndirimbo nuko nipfu navuga ati indirimbo itegezwa kuba ifise quality isumbi ya mbere kuma audio kandi igakogwa n'umuproducer yiyemera ariko aravugwa cyane afise izina ico Adon Josan ati ndagikora nunga namubwira kandi ati indirimbo ndakeneye yuko naje ntegerezwa kuyiririmba beshi baza bambwira ngo ashaka kuyiririmba bonyene ndavuga ati indirimbo ntegerezwa kuyiririmba avuga ati nje navyo ntibigoye amikini namubwiye navuga ati iteza kusohokana na video kandi video isa neza ibyo byose mbonye avuze ati ibyo byose nta kibazo cyane cyane indirimbo twayitanguriye kwa Amiri Pro arakora hama rero ntuze ya twicaye hari umu DJ azwi cyane ngaha mbali lepo mbali baga umu DJ kuno amita umusaza nkuko akuze gatoya akora gutembera kwa Amiri cyane muri studio adusangaho aravuga ati indirimbo kuntu urayumva nuko nushaka isohoka arazana ama idea ko yokogwa Amiri nawe ama idea cyaza avuga ati indirimbo je nduva nanje ari ubwanje ku ruhande rw'iwanje aho ngeza na ahubwo twohana element mu Rwanda element mushikiri arayumviriza avuga ati iyi ndirimbo kuntu yakoze hit ngaha mu Rwanda tinaje sinoyikora naje nyene ndifuza yuko Bob Pro yochakora mastering umva n'indirimbo yakoraniwe n'abaproducer batatu kandi bose bafise izina Amiri arafise izina ngaha bagi abandi barafise izina mu Rwanda ya indirimbo rero kijya hit nkuko nayo ubundi uvuga ngo ivy'amafaranga nabaciye amafaranga menshi oya ivyo nipfuza barabigezeko sasa ndiye ndashaka rero tubwire Kiriku cyangwa se Adon Josan reka duhere kuri Kiriku kwaza Kiriku wamubonye gute muri studio Kiriku ni umuririmbyi ariko arakora neza cyane kuko ushima twiyumvira kwiririmba ntitwiyumviye Kiriku bwa mbere twari babiri mugabo turavuga ati no tukorane nande ko ifo ko dushiramo undi muntu aririmba atandukanye no kutwe turirimba iyo idea ya Kiriku ni idea yizanye muri mwe Adon Josan ni wayizanye hamaranye tunamupropose namubwira ati je wo mbona twokoresha Bface cyane Oleg abo nibo babiri twabanje kwiyumvira kandi cha tubahurizako cha tuvugana na Oleg ne twatamwe kuvugana Oleg aravyemera Oleg avyemeye umunsi wo kuyikora turamurondera turamubura no kuri phone turamubura cha tubisaba yuko turondera uyundi ko yari karihuta nzi Adon Josan kugira asubira inyuma Bface nawe avyo yasavye twahurijeho atahurijeho na Adon Josan ndavuga ati reka tubwire Kiriku kuna kitwa twanamupropoje Kiriku nuko ari umuririmbyi ariko arakora cyane mu Burundi kandi ubona ko ari umuririmbyi yitanga azica ariko arakora wabonye gutere muri studio mu gihe muri ko muri recording ariko nturanyisha ikibazo cyanje neza ashaka kubwira ati Kiriku akiri cyangwa se Adon Josan muri studio n'abantu bameze guca n'abantu bumvikana kandi bameze neza bumva n'amaide umuntu abari karatanga kuko hanini burya amaide yose iyo ndirimbo nije naguma ndayazana ati tugire nkuko kuko je harageze n'igihe indirimbo ya mbere ndayaha ndavuga to ya tije sindayikunda muri make je narabago kuba producer narabagoye cyane ko navuga ati indirimbo iracabo meje kuririmba kuko mu batangwe kuririmba nje natangwe kuririmba kandi twinjiranye na Adon Josan twakoze hari mu ijoro dukorana na Adon Josan hama Adon Josan duhejeje Kiriku yaje mu nyuma kuko Kiriku ushimaje gushira mu majwi nanje atari hondi na Adon Josan yaragiye
tukiri ngaho nyene brother wavuze yuko ukorera umuziki muyinga mbega birakorohera kugira ushoye kumenyekana muri capitale mu gihe tuzi yuko ngaha nyene mu gisagara hari abaririmbyi bavuga yuko batigera bicara bariko barakora nkuko bivuze harimo bakiriku harimo ba Double J harimo nabandi barivyo bagiye batandukanye mbega gukorera umuziki muri interieur ntubona yuko menga birasubiza izina ryawe birasubiza izina inyuma ariko je hari ikintu ndakugirako cyane umuswahili yaravuze ati mcheze yakwaho hutuzwa ni ukuvuga yuri kurakorera ikintu iwanyu ukabona yuko abiwanyu bavyishimiye kandi bakagushigikira nta mpamvu yo gucubahunga ngo baje kure ahubwo bama hafi ugakora ikintu bakabona turi kurakora ibi bikogwa kuko je mu bantu bashikiye cyane abanyamuhinga baranshigikiye kandi bashimira gose nubu bakinshigikira nukuvuga rero kuvana nuko kuna mpindura y'umuziki wanje kenshi ni muziki y'amapublicité ubundi ndakora burya indirimbo muvuga ati nahereje ko kuririmba camera nk'ubu hagaritse indirimbo zisanzwe nja muri business ni ujya umuvyeyi ntagurishwa umuvyeyi ntagurishwa nimba kanuri mirazi ni kwawe nugira isoni kumwereka abagenzi uyundi uzomukura he kwatagurishwa mu mamagaze Buze irengo umwana yo nyene buze kwanza big up sana ugirageje kumva no muri mbyino uvuga yuko yandika indirimbo dufite amajambo meza nkiyo ndirimbo ni indirimbo kabisa imeze neza iyo ndirimbo natangiye kumva ndi ruguru papa natangiye kumva ku radio mu Kayanza ubuzima FM kira munsi mu gatondo sasta umubyeyi ndavuga iyo ndiyo ngoma iri kurageza kuraba indirimbo zanje kenshi burya abantu bakunda ukuntu wandika hamaro jewe nikindi ndagerageza imidiho yiwanje ikazi itandukanye ndakunda kumvira cyane muziki w'abarundi nkumva ati abayiko bararirimba mu style taka style mengo ukaza namwe ko utanga ubutumwa hamaro nkara bati mbege iyo style yashobotse ko ntanga ubutumwa bw'iwanje shaka gushikiriza kuko jewe ikintu nibandako cyane narize ibintu by'imibano ndakwibanda mu kibano cyane kuko bavuga ati musaniki yo cha jami mu kirundi bavuga ati ni citegererezo cyo mu mubano nukuvuga rero namba ndicitegerezo mu kibano heza kuririmba indirimbo ziraba byo mu kibano cyane aho mperereye mbega bifata gute nanje indirimbo nyinshi nanje n'indimo bita Why My Wife nigeze kurimbana na Organ yariye hit irahari Why My Wife abantu benshi barumva ama histoire uravye nk'indirimbo kana kigisani nabo barigeze kuyumva kana kigisani ndimo yakurikiye ziga za tujidena za Cecilia na Sanomano Life ndibaza urayizi cyane ndimo ndeka mama ni havyara umuntu havyara imana iya ndirimbo rero nayo iri muri ndirimbo zakunzwe kandi urumva yuko yo ndiko ndandika uca wumva yuko keshi nibanda mu kibano cyane mu guhanura urunganwe iya ndirimbo mama yarayumva cyane gose yarayikunze cyane akiyumva rero nakeka jambo yakubwiye mama wacyumva iya ndirimbo umuvyeyi nakeka jambo kabere yakubwiye nk'ubugishe nk'igihura mama wanje turetse nivyo yarakunda niya ndirimbo UTUJEDE sinzi ko waravye UTUJEDE clip ya kera ijya clip mama arimo hajya mvuga none mama nemere ujya mama twari twicaranye muri salon ni mama wanje mama rero keshi yo turi kuri niyo nitego ryamfashe hagera kumucoresha gati mere numva nkene amafaranga nanje sohoke nabaje bacenda kene amafaranga uko ibi mbona vyanse daga nahamubwira ko mama ariko utuntu twiguru usanga arashaje mugabo amafaranga arayafise makeya yo gukoresha arabwa ahije makunda kuvuga ngo nuko wasize ku byuma ngo barambona kure ngo nabundi ngo sinayaguha umuko cyangiriye akamaro cyane kumushira nuko washyize ku byuma na yahandi sizakujyana umva rero n'indiri mu muvyeyi yakiriye neza yarayikunze kandi mu kibano n'abantu bose barayikunda cyane Gisibakuzi ba Loy TV kumwe na NJ UTUJEDE no muri mbyino vuga yuko yahimbye indirimbo nyinshi indirimbo zamenyekanye UTUJEDE umuvyeyi indirimbo ari kumwe na DOGO A yise No Man n'indirimbo nyinshi no muri mbyino yandika neza cyane no muri rimbi afise impano yo kwandika kabisa ariko rero brother tukiri ngaho nyene hari kibazo nifuje kubaza no vuga yuko abantu bamaze imisi bibaza ni kukijanye n'imbuga zawe ugerageje kuraba YouTube channel hari YouTube yitwa NJ UTUJEDE ariko ni YouTube ugiye kuraba video ya mbere imaze ko amezi 4 ariko n'indirimbo ya umuvyeyi imaze ko amezi 2 mbega niyo YouTube yawe cyangwa bimeze gute ya nijya nyene kuko je ubwambere naranka kugura yani ma YouTube bava nuko nari fisiga ya Hope Talent ya YouTube ya Hope Talent niho twarasize amasezerano ko ibintu byose nzokora biza biraca hajya hariko n'amafilme ko je narakinya filme yitwa UTUJEDE
filime yarasohotse ifise nyine yarakuze zibiri si cyane kuva nuko ntayigize publicité gose mbwa yaraciye kuri channel za Hope Talent gatoya imbere yuko tuyisambura nuvuga rero ibintu bikorwa byanje byose byinshi uzorabe n'ibikorwa bya Eastern Niche byatangwe gupita byaca kuri Hope Talent twari dufitanye amasezerano na Hope Talent yuko atakindi kintu twokora tari kuri Hope Talent cyitwa gukora YouTube wanye ntangwe kuyugurura ndayuguruye vuba ariko cuvuga ati reka za ndirimbo zanje zakundwa nze ndazishirako Bega nkaziya ndirimbo nyene nkaziya nta kuntu usura zikorera ama remix nkakujya nyene indirimbo zakundwa ibyo nivyo kandi ndabifise n'imigambi turetse n'ibyo ndafise n'umugambi wo gukora indirimbo nyinshi kandi zitandukanye ndibaza uravye kuri YouTube yanje hariko indirimbo zishika nka zashaka kuba zishika nka 8 ya nukuvuga rero ndabana no gukora n'izindi kandi vuba ndashaka kugaruka muri music neza kuko ubu ndiko ndakorana n'uwo bita Jonathan Touch ari muri yahora muri Victory Media niyo tumaze igihe kinini dukorana ko nawe asa no mu ba producer n'abana barakujije arimwo yatanguriye kuvyiga akora muri studio yiwanje nyene kugeza yaho tuvana akora muri Hope Talent nawe yarakoze muri Hope Talent aravamwe aja kwantuze ku patron w'Ingozi kwiyo studio ya Victory Media uraheruka gukora hariho studio yiwacu aheruka kugurura yitwa R Destino Music ni buro akaba ari karakorana na Trust Beat niwe ko barakorana ku ndirimbo zigize z'abasare wakajonita kacayikorera ama gospel umva rero nanjye ndikora hari indirimbo nyinshi nibo ndakora hariya ndifuza ko vuba nanjye notangura gukora indirimbo nkuko bisanzwe ariko hanini mba ndiko ndakora manze nkorere bano ba patro abanyitura mu ndirimbo z'ama publicité n'ibindi ya Yes NJ utujede navuga yuko mu kurangiza ndashaka kwaza hari ibindi numvise bisa nkaho sinzi ko ari contract sinzi biki ariko ndashaka kugira ngo tuze gutahura niyo mpamvu namurondeye kugira ngo tuze kumenya byinshi cyane ugerageje kuraba umupira yambaye n'umupira arashaka kubasomera byanditse ya ni parts of SLO ni kuvuga SLO ni ubwoko bw'amamoto adandarizwa ya na mamoto adandarizwa muri Safe Motors Burundi. Safe Motors rero ni company idandaza amamoto ngaha mu Burundi. Hama rero hari ibikorwa turiko turakorana cyo gituma abonye umunsi nambaye n'agapira kabo kandi ushima niki kibanza turimwo tugikesha abo kuko iyi Ola Cafe burya ni yabo nayo ni byabo byose. Ano kuvuga rero ni nyumba ni birashoboka cyo nisho ntarabaza neza ya no kuvuga rero ndiko ndategura igiteramo urabona je yo ndiko ndategura zobera ngaye bujumburanye no kizobera imuyinga ni igiteramo nise Muyinga Talent Show Muyinga Talent Show rero ni igiteramo nashatse kuduza umva bavuga ngo Muyinga nta bastare bahari nta baririmbyi bahari mugabo je nkabona ko hari abastare bato bakiri hasi bipfuza kuduzwa ndavuga ati reka ndabateguriye rero event ntoya canke ikintu nateguye gisa nk'ihiganwa kugira ngo bazobone babaririmbyi baseruke abanyamuyinga abaguze tunga b'imuyinga babone ati sibwa bundi bashima amafaranga ati bwa bundi ni muyinga hari abaririmbyi ni kuvuga rero abaririmbyi tuzotegura ihiganwa iryo Muyinga Talent Show zari higanwa zotangura kuri Facebook vuba ndibaza nkejo canke hirya yejo kuko twifuza ko mwiyindwi abantu batangura kuba batawe kuri page yantuze ya Safe Motors kuri page ya Safe Motors niho bazoca kugira batore abastar ubu bamaze kwerekana n'abastar arimwo abandi bose n'abahungu hama rero no kuvuga 10 ba mbere bazotorerwa kuri Facebook bazova mu abo 20 kuri Facebook zo turarondera 10 zora ama like canke ama commentaire canke kenshi ko tubarungika muri commentaire bakandika nimero z'umusare turaba ama commentaire kuri video y'umuntu ukuntu batoye kuri video y'umuntu baca mugira total no kuvuga rero abo 10 bazotogwa bazoshimwa kuri Facebook nazo baja muri finale le 23 tariki 23 z'uku kwezi izokorerwa muri Rakasa imuyinga ni ahantu hagutse cyane hakorerwa ibiteramo byinshi akaba ari igiteramo ishira hamwe ryashigikiye Safe Motors bashyize mu gafaranga kabo bavuga ati twe turashigikiye dutanga trophy ni kuvuga ico gikombe cy'imoto nitwe tuzokiza
bazohiganirwa kuko bazohiganirwa imoto yo muri Safe Motors SLO hama uzoyitwara uwa kabiri ahabwe amafaranga n'uwa gatatu twapanze yuko uwa kabiri azoronka amafaranga angana n'umuriyoni hama uwa gatatu nawe aronke 500,000 hama muri bajya 10 nyene abasigaye indwi cyangwa twari bahasha ya 50-50. Wavuze yuko Safe Motors izotanga imoto mbega ayo mafaranga nazova hino uzoyariha cyane ubwo buryo bwose Safe Motors yarabwise ngo bose bizoshibitanga izotanga imoto n'amafaranga kabisa ahandi makampani yokora guco ndibaza umuziki w'u Burundi woca gutuga hejuru nikiye kineye mu gusozera ugira andi makampani kugira ngo urumva yuko Safe Motors yakoze igikorwa ciza ayemeye gutanga imoto yemera gutanga n'ubushimwe umuriyoni sensa iki nikiye kineye ubwira andi makampani kugira ngo bice turangiza n'ikigani hanini amakampani yo mu Burundi yarakwiye gukora nko mu bindi bihugu byose buryo mu bihugu byose uzobona abaririmbyi batera imbere bakagera hejuru nuko bashikwa n'amakampani uyu munsi uri kuraraba amakampani menshi yo mu Burundi haba amapankarte bashirako usanga bashyize ku banyamahanga mu gihe ijya pankarte ujya muntu ajya kuri pankarte ahembwa mu kiho aho vuye ati reka dusedere umurundi ko turi mu gihugu cy'u Burundi aronka amafaranga usanga bashirako ifoto y'umunyamahanga niba bikore nkuko Braude yabitanguye nkuko na Safe Motors iri kirabikora uyu munsi ivuze ati nitwotangwa natwe twosigara inyuma reka dushigikire ugwaruka no kuvuga ni muri wa mugambi nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu yavuga ati abagwiza tunga bose bashigikira ugwaruka mu iterambere niyo mugambi rero Safe Motors Burundi yitabiriye mu guherekeza ugwaruka mu iterambere ama nkuko twabituye bavuze ati badufashe niyo byitwa yuko nandi makampani yose yokora nkuko kugira ngo ashigikire impano z'ugwaruka hama siwe bonyene ndashobora no gusubira ku ruhande rw'abavyeyi bacu leta mvyeyi leta nkozi baturabe giza nk'abaririmbyi barabe ivyiza dukora ntibibande ko bibi gusa nkuko ubazi bose bona abaririmbyi bamwe bariko barahanwa kuva nani indirimbo bavuga ngo izi ndirimbo nizibi baririmbye orege ari mu gasho bavuga ati yaririmbye indirimbo itashimishije kumbure society yo mu Burundi ariko baturabe giza kuko niba turaba giza bakavuga ati kumbure reka zo turaraba n'ibyiza bakoze tubibahembere ntibanegura ibibi gusa ahubwo n'ibyiza twakoze babidushimire babiduhembere niho tuzoronka courage yo kuza turakora n'ivyo vyiza bindi yego reka ndagushimire papa yes thank you so much big bro abakuzi ba Low TV yari Mr Radio kuri mikoro ya Low TV twari kumwe na UTUJEDE kuri kamera wari kumwe na Oli King umukameraman abikora fresh ndibaza ona yuko yampaye swaga nyinshi cyane image niwe yatumye zibashikira amajwi meza cyane ni Oli King yes kuri mikoro twari kumwe na UTUJEDE Mr Radio ndakubwira ati kora subscribe kuri Low TV kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh sana ariko rero mu kurangiza ndashaka turangize ku ndirimbo korera umubanyi gore w'umubanyi yacunyicisha utujede gore w'umubanyi yacunyicisha utujede joro n'umutagana kutagira ngo unyere kutujede mama niwisubire kutujede twawe nituneranye n'umugenzi yo ntunkoreshe penalite Imana yo mana nunkoreshe penalite sigaho Imana yo mana. Yes, we love you so much Mr Radio Oli King, we love you so much.